Bakunzi b'ikiganiro ku kivi turabahaye ikaze mu kiganiro canyu. Ikiganiro cuno musi kiza kugaruka ku bikorwa bitandukanye umukuru w'igihugu yaranguye mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi. Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yatanguye ibikorwa mu ntara ya Kirundo ku musi wa kabiri no ku wa gatatu yahuye n'imvukira n'abarangurira imirimo yabo ngaho mu Kirundo nyene. Yongera ku musi ukurikira ahura n'ababuramatari b'intara zose hamwe n'abaserukira inzego zijeje umutekano. N'isoko nziza cyane yarugure muri komine Gashoho. Ku musi wa kane n'uwa gatanu umukuru w'igihugu yarateye iteka intara ya Muyinga aho yabonanye n'imvukira yongera yifatanya n'abene gihugu mu bikorwa rusangi. Ku musi wa gatandatu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yarifatanije n'abene gihugu mu bikorwa rusange mu ntara ya Ngozi ku musozi wa Hayiro muri komine Mwumba, hama ku munsi wa Mungu acaja gusenga mu ishengero Fekabu Ikiziba. Yarangije ibikorwa vyiwe aja kuramutsa mugenzi we Paul Kagame i Butare mu Rwanda ku munsi wa mbere. Imbere yuko mukuru w'igihugu afata urugendo rwamushikanye mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi yabanje kwifatanya n'abarundi mu kwibuka imyaka 21 irangiye Perezida Ntaryamira na bamwe mu mafasha biwe bahuwe n'isanganya ryahitanye ubuzima bwabo. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanguye ibikorwa ku munsi wa kabiri genekerezo rya Ndwindamukiza umwaka wa 2015 mu ntara ya Kirundo mu kurabira hamwe iterambere n'umutekano ari kumwe n'imvukira hamwe n'abarangurira imirimo yabo ngaho nyene. Iyo nama yabaye mu mwiherero, ivyavugiwe muri iyo nama tubishikirizwa n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Louis Kamwenubusa. Mu byo bavuganye rero cane harimo ibijanye n'umutekano. Ku bijanye n'umutekano akaba bavuganye yuko umutekano wifashe neza muri rusangi, naho rero ikiriho kironona umutekano muri kino gihe ari ibintu bijanye n'ibihuha bigeze ku rugero bituma abantu bahunga. Kwico kibazo c'abahunga rero Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yemereye abanyakirundo bavyifuza bose, harimo mbere n'abarongoye abandi, harimo mbere n'abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri iyi ntara ko bogenda kuzana bene wabo bahungiye aho mu gihugu c'u Rwanda. Basaba kandi ko ico bazokwifuza ico bakeneye bwa buryo bwo kwiyunguruza bwa ivyo bakeneye ko bazobironswa kugira ngo mu kwezi kumwe gusa yabahaye ukwezi kumwe kugira ngo bazobe bahejeje gutahukana abo bene wabo b'abanyakirundo bahunze. Ikindi umukuru w'igihugu yabasavye kwari ukwirinda ibihuha bituma abantu bahunga, mbere agasaba abanyagihugu bo mu Kirundo, abanyakirundo abajejwe intwaro hamwe mbere n'abandi bafise ayandi mabanga bakora ko bo kwirinda ibihuha, mbere bakaja basaba no mu binyamakuru bitandukanye ivyo bihu usanga vyaciyemwo ko nabo bogira ijambo bashikirije, kuko henshi usanga ibihuha vyakwiragiye kubera kubura inkuru zikwiye. Ikindi umukuru w'igihugu yasavye abanyakirundo nuko hariho izinani bita comité mixte de sécurité. Yabasavye yuko comité mixte de sécurité boyinagura mu Kirundo, kuko n'urwego ruba rurimwo abantu bose bari mu migwi itandukanye mu buzima bw'igihugu. Habarimo abihebeye Imana, harimo abarimyi, harimo abadandaza, harimo abasirikare, harimo abapolisi, abantu bose bari mu migambwe itandukanye. Rero ntivyumvikana ingene abo bose bariko basenyera ku mugozi umwe ibihuha vyotuma mu Kirundo abantu bahunga. Basavye rero kunagura ubwo rwego rwa comité mixte de sécurité. Ikindi umukuru w'igihugu yamenyesheje yuko na leta arongoye hamwe mbere nawe nyene bagiye gufata iya mbere kuva ku itariki y'umunani z'ukwezi kwa kane kugira ngo amarindwi zibiri abashikiranganje bariko baragendera intara zose z'igihugu kugira ngo babasigurire ivyo ingene bo kwifata muri ibi bihe bijanye n'ibihuha. Ikindi kigiye gukorwa nuko ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru
hamwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gucungera umwuga wo kumenyesha amakuru nabo nyene bakwiye gukoranya abamenyesha amakuru abarongoye ibinyamakuru kugira ngo baheze barabe barimbure umwuga wabo aho wawugejeje ariko kandi aho biriko birabagora uno munsi kubera biboneka neza yuko usanga ibihuha bisigaye bica no binyamakuru aho biriko birabagora bahakosore hakiri kare ukwigwa akifuza mbere ko iyo nama yotunganywa muri iyi minsi ya vuba. Iyo nama irangiye umukuru w'igihugu yaciye aja kwifatanya n'abene gihugu mu kuvanga isima yo kubaka kaminuza ku musozi wa Gitongana zone Kibuburu muri komine n'intara ya Kirundo. Iyo kaminuza izoba ifise ibisata bitatu ari ibi bikurikira: ubworozi, amahoteli n'ingenzi hamwe n'ivy'amategeko. Avuye ngaho yaciye abandanya ibikorwa aho nyene mu Kirundo ku musozi wa Ceru aho bariko barubaka amashure nshingiro ashika kuri 6. Umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi akaba ari n'imvukira ya Kirundo Odeta Kayitesi hamwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Duwarudo Nduwimana bakaba nabo nyene barishikiye ku kivi. Aho nyene ku musozi wa Ceru nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarashikirije ijambo abene gihugu nabo bakaba bari bitavye ari sinzi. Yabanje kubashimira ku ntambwe ishimishije bageze ku mu gisata c'indero aho muri ca kibazo gihe uburenganzira abarangije amashure y'intango kuja amashure yisumbuye mu myaka iheze bari aba 18 ubu naho akaba ari aba kabiri. Haci imisi mikenya gusa ku bantu bemera ku munsi wa Mungu ari umunsi mukuru wa Pasika. Ndabipfurije mwese umunsi mukuru wa Pasika mwiza cyane. Abanyakirundo twaje kubakeza kuko mu migambi y'iterambere twabahamagariye muri ko muratera intambwe ishimishije cyane gose. Intara ya Kirundo mu myaka 4 iheze muri babana biga mu mwaka wa 6 bakora ikibazo mwari mufise ikibanza ca 17 none no mwaka mwari mufise muronse ikibanza ca 2 mu gihugu cy'u Burundi. Abanyakirundo abariko kuva ku 17 mukaba aba kabiri camubwirana mu gutwi ati turahabona. Umukuru w'igihugu yarababwiye ko amatora ariyo nzira y'amahoro abasaba kwima amatwi abakwiragiza ibihuha ivyo navyo bigatuma hari abene gihugu bahungira mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Yarongeye atera kamo abahunze arabahumuriza kandi yabahamagara kugaruka kubaka igihugu cabo. Banyakirundo mumenyereza yuko ikintu kijanye n'amahoro n'umutekano twabironse bitogoye. Ko twaronse amahoro n'umutekano Abanyakirundo cyo kimwe n'abandi barundi bose muze n'amaboko n'ubwenge tunyubakisha igihugu cacu catwibarutse. Dufise amahoro n'umutekano nta nakimwe kidashoboka. Ibibazo duhura duca twicara dufise amahoro n'umutekano tukabitorera umuti. Perezida Nkurunziza yasavye abanyakirundo kwijukira amakomite y'umutekano kuko ahurikiyemwo bose haba abanyamigambwe abigisha n'abandi eka n'iyindi migwi itandukanye y'abene gihugu. Mu nama twakoze twasanze ikintu gihaze cyane mu banyakirundo ari ikintu kijanye no kutaba mwakurikiye neza za nyigisho zo gukunda igihugu. Izo nyigisho zo gukunda igihugu zijanye kandi n'umugambi w'umutekano w'igihugu. Amavyo yose bigiye hamwe bica mu ngiro dushizeho amakomite twita amakomite y'umutekano duhurikiyemo twese. Hari bene wacu bagiye mu Rwanda bahunze kumvo zitandukanye. Muga twumvikanye twebwe imvukira z'intara ya Kirundo ko twebwe ubwacu nyene tugiye kubigarukanira. Sivyo? Bagaruki babe mu gihugu cyabo.
bigarukire mu gihugu ciza cy'amata n'ubu. Nta yindi nzira, si bihuha, si amarementanya, si iterabwoba, ibyo twarabisezereye. Twarabisezereye mu gihugu cacu. Abanyagihugu mutore umutima uri mu nda imbere y'amatora, mu matora n'inyuma yaho. Banyakirundo, bwira na mwese n'uwagiye agaruke, tuzoba dufise amahoro n'inyuma y'amatora, tuzoba dufise amahoro kandi n'iterambere ridasanzwe rizoca ribandaniriza aho nyene mu gihugu cacu c'u Burundi no mu ntara ya Kirundo irimo. Muve mwamuremye, muramutse abataje, mubabwire n'abahunze, mugende mubabwire twarungitse bene wanyu baza kugenda no munsi nejo bazoguma bagenda. Nta nimwe dushaka yuko aba mu gihugu kindi atari igihugu ciwe c'amavukiro, kiretse amategeko areburekurira niyo abihitamwo ntaco. Mugatwe turifuza yuko igihugu cacu ni igihugu ciza cane, nta nimwe twifuza ko kiba inyuma. Neza cyane ubumwe n'urukundo, gukura amaboko nta byagusa dushaka, gukura amaboko imbere neza cyane. Ja kubikorwa, abarima barime, aborora borore, abadandaza badandaze, abanyeshuri mwige mumenya, kuko amatora n'ubundi udakoze nuzobaho. Murabyumva? Muranyumva? Amatora ari watowe, ari uje gutora, udakoze nawe watowe barakwirukana ukavamwo. Yarangije umunsi wa kabiri atanga ifashanyo kuri bantahonikora aho nyene muri zone cewe, aho ntahonikora wese yaronswa ibiro 10 vy'umuceri. Mu nyuma zaho naho akaba yaronse akaryo ko kuja kuraba iyororero ry'inzuki. Ku munsi wa gatatu kugenekezo rya 8 aho nyene mu ntara ya Kirundo yarabonanye n'ababuramatari b'intara zose hamwe n'inzego z'igihugu zijeje umutekano. Yari inama ihambaye cyane y'umutekano aho umukuru w'igihugu yahamagariye abari ngaho guteramira amahoro ijoro n'umurango muri kino gihe c'amatora. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Gervase yabayeho araducira ku mayange ivyavuye muri iyo nama. Aho basanze rero ahanini umutekano wifashe neza, ikintu babona gishobora guhungabanya umutekano muri iyi minsi nibihuha. Ibihuha bagarutse ko umwanya utari muto aho havugwa yuko mu bice bimwe bimwe by'igihugu yuko intambara igiye gusutama, abandi bakavuga ngo ibigwanisho biriko biratangwa, abandi bakavu mu ntara ya Makamba haravuzwe yuko ngo hari abarwanyi bariko barashaka kugwanya leta. Ariko aho ibihuha bikomeye cyane basanze ari muri iyi ntara nyene ya Kirundo, aho mbere abene gihugu batari bake bafashe inzira bagahunga bakaja mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Nyanitwara umukuru w'igihugu akaba yibukije yuko aho yagira inama ejo n'imvukira z'aka karere yababwiye yuko ico kibazo bagifata nka nkama bo nyene bakagira inguvu ziboneka kugira ngo abo bahunze igihugu bagaruke, kuko atamvo abona zituma abene gihugu bahunga.
mu zindi nzira bafashe zo kugira ngo ivyo bihagarare ni uko nk'uko mubizi umushikiranganje w'intwaro yo hagati aheruka hariya mu gihugu cy'u Rwanda ari kumwe na bagenzi we babiri abandi bashikiranganje babiri aho bari bagiye guhimiriza abo bene gihugu bahunze kugira bagaruke mu gihugu mbere bikaba bitanguye kuboneka yuko urwo rugendo rwagize akamaro mbere nyene n'icubahiro umukuru w'igihugu yarasavye imvukira zo ngaha mu Kirundo abaserukira abandi yasubiye kuvyibutsa yuko bariko barategura urundi rugendo rwo kuja mu Rwanda kugira ngo babwire abanyagihugu nyene batahuke yarabemereye kubaha imiduga izobajana n'uburyo bwose bakeneye kugira ngo ico gikorwa gikoreke akaba mbere yabahaye ukwezi kumwe gusa kugira ngo izo mpunzi zose zibe zagarutse mu gihugu hanyuma kandi yamenyesheje yuko uwuzofatwa ariko arakwiragiza ibihuha azoca acibwa urubanza ubwo nyene abagaca bamushengeza ubwo nyene urubanza uwo munsi nyene rukarara ruheze byamutangaje rero kubona abantu bahunga kubera ibihuha kuko yanavuze ati mu Cibitoke hatewe n'abantu bafise inkoho za rutura ariko barabagwanije barabatsinda ariko nta numwe yigeze ahunga rero ntitwumva ingene abantu bahunga kubera ibihuha mugabo acaributsa yuko intara ya Kirundo ariko yamye ko kuva mbere ku ntwaro ya Cami mu 1993 mu 2005 mu 2010 uko abarundi biteguriye amatora ibihuha vyama bihera muri iyi ntara nyene bigaca bikwiragira mu gihugu cyose aho usanga bene gihugu ariko barajuragirika atamvo ziboneka zihari mu bindi rero kandi babonye naho umutekano bavuga yuko ahanini ari mwiza mu gihugu bavuganye utuntu n'utundi babona dushobora guhungabanya umutekano igikorwa cyakozwe n'abashinzwe umutekano naco ni igikorwa kiboneka kuko bavuga yuko imigwi itari mike y'abagizi ba nabi yasambuwe n'ibigwanisho bitari bike birafatwa ku vyerekeye umutekano ku rubibe igihugu gihana n'ibindi bihugu nk'amaja ku rubibe rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo basanze ubu vyifashe neza naho bavuga yuko hariya mu buseruko bwa Kongo nyene haguma hariho imigwi yitwaje ibigwanisho ishobora gutera umuhungabano mu gihugu cy'u Burundi baca basaba babijejwe kwama barekanuye ku mupaka duhana n'u Rwanda naho nyene basanze ibintu bitameze nabi ariko bavuze yuko hari habene igihugu bahora bajabuka bakaja gushaka kwimba inzahabu mu Rwanda muri kijya kibira u Rwanda rusangiye n'u Burundi muri Tanzania naho ku rubibe duhana na Tanzania basanze hariho ibikorwa byo kwiba abantu bava mu Burundi baja kwiba muri Tanzania kandi bavuze n'ubusuma bw'inka zikugwa mu Burundi zijanwa muri Tanzania bagasaba rero babijejwe yuko boza bararaba yuko abene gihugu batohamerera nabi hanyuma ikindi bavuze nuko muri ibi bihe bigoye yuko abashinzwe umutekano bakama barikanuye bakaraba yuko abantu bose binjira mu gihugu bafise uruhushya rwo kuba bari mu gihugu kugira ngo baburizemo bya bikorwa vy'iterabwoba bishobora gukorwa na cyane muri iki gihe c'amatora baca basaba yuko abajeje intwaro bokwama umwanya wose bafise ca gitabo bandikamwo ingenzi hariho n'ibindi bishasha bavuze basanze yuko hariho urudandazwa rw'abantu babona yuko rushobora kuba riko rurakoreka na cyane biciye muri ya kompanyi y'indege nshasha yitwa Fly Dubai aho bivuga yuko abana bato na cyane babigeme baba batwarwa n'ijya ndege baja gukoreshwa ibikorwa bitabereye mu bihugu vya Aziya n'ahandi hariho n'ikindi gishasha basanze muri iyi minsi aho abasuma ubize kuza barakora imfunguruzo zo kwiba bagaca biba imiduga bakongera bakiba no mu mazu basavye rero yuko amazu yose akora imfunguruzo boraba neza ingene akora hakaba amategeko abagenga uje gukoresha urufunguruzo bakamubaza uwamutumye n'aho arujanye nyene icubahiro yahejeje abaha impanuro arashima igikorwa bamaze iminsi bakora kuko mwumvise yuko bakoze bitari bike acababwira yuko ubu tugiye mu bihe bigoye aho amategeko y'igihugu ategerezwa kubahirizwa aca mbere abasaba yuko n'ayama komite y'umutekano arimwo bose ko yokora biboneka kuko byarabonetse yuko nka mu Kirundo kubona abantu bahunga kandi ayo makomite vyitwa ko akora murumva yuko banebukiwe ati ayo makomite rero
akore neza abenegihugu bitegurira amatora batekanye. Inama yaheze abahereza amanota, abahaye amanota 98 kw'ijana. yaciye yifatanya n'abenegihugu bo muri zone Gasenyi komine Busoni mu bikorwa byo gusiga isima hasi ishure rikuru rikukira komine Gishisha. Mu kurangiza ibikorwa by'uyo munsi nyenicubahiro Petero Nkurunziza yaragarutse ku nyifato zimwe zimwe zikunda gushika iyo hageze amatora. Ati hama hari akagwara ko guhungira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda kuva mu 1993 aho abanyagihugu ba komine Ntega Bugabira na Busoni bamafatira ku bihuha bamaze imisi bumva hirya no hino bitotuma bahunga, kandi yongera bahamagarira kudoma k'urutoki kuri uwo wese akwiragiza ibyo bihuha maze aheze ahanwe hisunzwe amategeko. Tubona akaje kubanza gukeza mwebwe abanyakirundo mwese na cane abanyagihugu nga muri komine Busoni, abanyagihugu tuvuga rimwe bakumva gatanu kubijanye n'imigambi y'iterambere n'ugutsimbataza n'umutekano. Twasanze mu gihugu cyose hari amahoro n'umutekano. Umutekano nawo ni gikorwa ca misi yose. Duhere ngaha mu ntara ya Kirundo muri komine ya Busoni two turagenderamo, twasanze hari amahoro n'umutekano. Mu ntara yanyu ya Kirundo na cane muri komine ya Bugabira, komine Ntega, komine ya Busoni hari ikintu kimwe muhajije, ni ikintu kijanye no kwitabira yo amigwi muhurikiyemwo ijejwe umutekano. Banyakirundo, Banyabusoni, naje ngakubatangariza yuko ata ntambara izosubira ko mu gihugu cacu Burundi, turi mu gihugu c'amahoro n'umutekano. Urugamba turimwo n'urugamba rw'iterambere no kurwanya ubukene. Uzovuga yuko afise umujya umutima bimenyekana mu mugwi umujeje umutekano murikiyemwo, uwo muntu gwe no munsi uzosubira kujya umutima wundi yitwaje ubwoko, yitwaje imigambwe, yitwaje amadini, uwo muntu gwe kino gihe bace bamufata bamushikirize ubutungane. Banyakirundo, Banyabusoni muri ngaha mu nama twagize ijo cy'umutekano, twasanze ngaha mu ntari wanyu ya Kirundo hari hakagwara. Ako kagwara rero igihe cyose iyo twimirije amatora ucubona bamwe bariko baragenda. Ibi byaragaragaye 1993, 2005 nije nagiye kubazana bashiki 10,000 bagiye mu Rwanda, je nabazanye ico genda n'umushikiranganje. 2010 nawe yagenda uko nyene, nuno munsi nuko nyene. Aho kageso kabaho kagwara nugasezerera, nabugatera iteka intara yanyu, nako bitana iteka igihugu cacu. Yarahamagariye abanyagihugu kugarukana bene wabo bari mu Rwanda. Ati mu Burundi harangwa amahoro n'umutekano, akaba yarabahaye ikiringo c'ukwezi kumwe gusa. Kubw'ivyo rero abo bakenya bene wacu bari ngaho hakurya mu gihugu kibanyi, twaravuganye nabo bashaka yuko nabo nyene ngo bagarukana. Mu nama twakoze ejo twarumvikanye yuko mwebwe abanyakirundo nyene ngaho murafise bashiki banyu bene wanyu bagiye hajya hakurya, ni mwebwe nyene mukwiye kwerekana umutima w'urukundo wo gukunda igihugu canyu no gukunda bene wanyu. Kubw'ivyo rero umwe wese yumve neza yuko ivyashikiye mugenzi we nawe itogushikira. Kubw'ivyo muhanahane mwese amakuru, muhamagarane bagaruke mu gihugu cabo ciza c'Uburundi. Hari n'abantu uzorungika bimvukira bo ngabo kiro twari tuvyumvikanye, bazogenda kugira ngo bababwire ati garuka
mu gihugu ciza citwa Uburundi Imana yaduhaye. Ndakubwiye wa Murundi uri ngaha, nta gihugu kimwe uzojamo kw'isi uzoryoherwa gusumba igihugu Imana yaguhaye citwa Uburundi. Hana hamwe igihugu Imana yaguhaye citwa Uburundi, ni igihugu c'amata n'ubuki, igihugu ciza cane. Mpagaze ngaha imbere yanyu nje kubatangariza yuko nkuko twabivuze tone tubivuga, amatora y'uno mwaka w'2015 azoba amatora meza cane gusumba tumaze gutunganya mu gihugu cacu c'u Burundi. Imana yo mwijuru niyo cabona. abanyagihugu bakaba bari isinzi kandi abiyeretse ntibatanzwe hamwe n'inzamba. Ukagiza nyakubahwa igarezo kagiza nyakubahwa ndogozi y'ubundi bwacu kuramba bise migambi irashibere y'urundi nugiteramo cyabizo nakwise ruhinda n'amahoro. Tuziganiriza turipuri cyo kugaruka abana kugira Imana batugende hano mu ntara cya Kerondo. Najyamo ndabwenda cyemererwa kuva kwipura navuye higa yaje nifuza kugoro bare bamfunye ariko tsigwe no mutaremye tamba ni kubera nakobaha ndogozi y'urundi ndabuzwa n'amahoro y'Imana yewe turabasezeye musigare amahoro. Ku munsi wa kane igenekezo rya 9 ndamukiza umwaka wa 2015 n'icubahiro Petero Nkurunziza yarabonanye n'imvukira hamwe n'abaserukira abakozi ba leta mu ntara ya Muyinga, aho bashikirije ivyumviro bitandukanye maze nawe arabaha umuco ku bibazo bitandukanye. Kamwe n'ubusa Louis icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu aratubwira ivyavugiwe muri iyo nama. Ivyo bavuganye rero cyane cyane barabiye hamwe ivy'umutekano, ibijanye n'iterambere hamwe n'ibijanye n'ibiko biravugwa uno munsi cyane cyane ku bijanye n'amatora. Ku bijanye n'umutekano basanze umutekano wifashe neza mu ntara yose ya Muyinga. Umukuru w'igihugu rero acaboneraho gukengurukira gushimira abajejwe intwaro, abanyagihugu hamwe n'abajejwe umutekano w'abasirikare canke abapolisi bo mu ntara ya Muyinga kubera bavyifashemo neza. Umukuru w'igihugu kandi yasavye yuko kugira umutekano ubandanye usasagara mu ntara ya Muyinga mbere no mu zindi ntara, yuko bo bandanya baha inguvu y'amakomite mixte de sécurité, imigwi ihurikiyemwo abantu bose bava mu migwi itandukanye mu buzima bw'intara yari yose canke komine yari yose kugira ngo bacungere umutekano. Aha mbere nabasavye yuko iyo migwi boyikomeza igakora ku munsi kuko na ya migwi imwe iheruka gutera nko muri Kenya Al-Shabaab bashobora kuza bagacumbika ahantu abanyagihugu rero batabimenye bagasanga batewe. Ikindi umukuru w'igihugu yashimikiye ko ni kubijanye na vya bitabo vyo kwandikamwo ababa bagendeye umutumba canke komine kugira bame bamenyekana mu ntumbero naho nyene yo gukomeza umutekano. Ikindi rero mu bijanye n'umutekano ni bigwarukuru vya bihuha bimaze imisi biri ngaha mu gihugu cose. Umukuru w'igihugu yavuze yuko mbere mwe mwaravyumviye yuko mu ntara ya Kirundo ariho bikomeye, ariko rero vyarashitse no mu ntara ya Muyinga, ngaha mu ntara ya Muyinga. Aho mu ntara ya Muyinga naho umukuru w'igihugu akaba yasavye yuko nabo nyene bomera amagabo bakaraba ivyo bihuha ntibibatware umwanya, ntibibabuze imirimo, ntibibabuze mbere no kwitegurira amatora, kuko ivyo bihuha ahanini bigamije kubuza abantu kuzokwitaba amatora kugira bahunge amatora abe atabantu atariho bari. Kubijanye rero n'iterambere, umukuru w'igihugu yashimiye abanyamuyinga mbere mu byo bashikirije ahanini abanyamuyinga baraje gushinga n'iterambere ry'intara yabo. Mu bijanye n'imibano hariho ikibazo kijanye no kugwanya ibihuha cyane cyane kubijanye n'aba bakenyezi bifuza kwibaruka ku rugero. Hariho ibihuha bibabwira yuko ijya miti bafata atari myiza, canke ngo nibahagera ko iyo miti bayibakuramo nka bamwe bakoresha utunyuzi ngo ko bazobanza gutanga amafaranga kuva ku 100 gushika ku miliyoni. Aha rero mbere n'umushikiranganje w'amagara y'abantu akaba yaciye aboneraho yuko ivyo vyose bijanye no konona amatora ko ari kubuza abakenyezi ubwa mbere hoho kwibaruka bakurikije kuvyara ku rugero, ariko kandi baranababwira ngo batabatoye ngo
ngo bazoca batanga ayo mafaranga urumva nibihuha biriko birakwiragira ngaha muri iki gihugu si Muyinga gusa n'ahandi birahari kubijanye n'ubwicanyi ngaha mu ntara ya Muyinga ngo hariho ubwicanyi bushasha bujanye nuko abakenyezi bicwa n'abacance babo abakenyezi baricwa n'abacance babo umukuru w'igihugu akaba yasavye yuko abacamanza abo bajejwe intwaro bogerageza uko bashoboye kose bagafasha kugira ngo ntihagire umuntu asubira kwicwa hagize ubikoze agahanwa. Kindi kibazo kijanye nibi by'abantu bafata abantu ku nguvu ni Muyinga birahari aha naho nyene yasavye ko ubutungane bukora bijanye n'amatora nyene cubari umukuru w'igihugu yasubiye kwemerera abarundi ko aya matora azogenda neza cyane nkuko yagenze neza mu 2005 no mu 2010 ko rero abifuza ko atayindi nzira bashobora gucamwo kuko igihugu coba mu kajagari hamwe hoba hariho abategetsi batatowe. Iyo nama irangiye umukuru w'igihugu yaciye aja muri komine Gashoho kugura isoko rya kijambere riteye igomwe. Ibiro vy'umukuru w'igihugu hamwe n'ishirahamwe PTPGU bikaba ari byo byafashije kubaka iryo soko rikaba ryatwaye imiliyoni 690. Ziraza ubwato mwitanganyika ibyo nta numwe atabibona. Nyiricubahiro Petero Nkurunziza yaciye ashikiriza bene gihugu ijambo aho bamwakiranye imvyino n'intambo nyinshi. Hirinda badutera ibihuha ariko bitagera ishingiro. Bese kwigire kure ko batwa ku Burundi bwacu. Hirinda badutera ibihuha ariko bitagera ishingiro. Bese kwigire kure ko batwa ku Burundi bwacu. Amatora turayamenye ibinyoma tubyamirire kure. Bese kwigire kure ko batwa. Nakanyamuneza rero kwa turi ngaha mu ntara nziza ya Muyinga, intara nziza irimo abanyagihugu bakunda ibikorwa, abanyagihugu babumbatiye amahoro n'umutekano. Twaje kubagendera, twaje kubaramutsa nkuko twabibemereye yuko abanyagihugu bakunda ibikorwa tuzokwama tubagendera tubaramutsa, dusangira inama, dusangira ibikorwa, dusangira umunezero. Twaje kubakeza rero imbere kuza ngaha twabanje kugira inama n'abaserukira bose, abari mu ntwaro, abo mwitoreye, abari mu nzego zitandukanye, abatwara amashirahamwe, abaserukira amadini atandukanye. Twaje kugira tubaje tugira inama y'imvukira n'abanyamigambwe bari barimwo kugira ngo tereze amaso inyuma gatonya turabaho tuvuye naho tugeze. Kandi turashimiye cyane inama yagenze neza cyane, twasanze mu ntara ya Muyinga amahoro n'umutekano arijya nawe. Twaje kubakeza kubera yuko ayo mahoro twayaronse tuyanyotewe, ni naco bituma igikorwa cy'umutekano ari igikorwa cya misi yose. Yarasubiye kugaruka ku makomite y'umutekano ahurikiyemwo bose, yongera ahamagarira kuyitabirira kandi babandanye bitaba ibikorwa vy'iterambere. Mu nama y'umutekano twakoze ejo, inzego z'igisirikare, iz'igipolisi, izigendereza, abari mu ntwaro, abari mu butungane tubaje kugarisha. Twadufashe ingingo kubw'ivyo mukomeze y'amakomite y'umutekano, abigisha abatanga ibihuha bagende barikinga ibisaka mw'ijoro. Uwo mufashe muco mumushikiriza musane cyangwa mushikirize umupolisi, baca mujana muri sentare ari mw'ijoro saa 5 z'ijoro mufashe ubwo nyene baca mu kirubanza ubwo nyene apa. Intambara yaraheze, dufise inzego z'umutekano zihagije, abasirikare, abapolisi. Tugeze naho tugenda gufasha umutekano n'amahoro mu bindi bihugu, Somalia, Centrafrique, Sudan, Haiti, Côte d'Ivoire. Dufise amahoro n'umutekano by'umusezi. Ku munsi wa gatanu igerekezo rya 10 ndamukiza umwaka w'2015, umukuru w'igihugu yarabandanyije yifatanya n'abene gihugu mu bikorwa by'iterambere mu ntara ya Muyinga ku musozi wa Mahonda, zone Rugari, aho bariko bubaka ishure nshingiro yatangujwe n'umupatiri yitwa Runditse Emmanuel aba mu gihugu c'Ubutaliyano, akaba ari n'imvukira iyo ntara nyene.
umupatiri ni wafasha iryo shure kugira ryubakwe hama abanyagihugu nabo bagaterera bitari bike. Iryo shure rizopfunyira urugendo abanyeshure bahora biga kure. Aho nyene muri zone Rugari ishirahamwe Ntabariza rigizwe n'abahora bapfunzwe mu 2006 kumvo za politike baramushikaniye inka yitwa Mahoro. Ku munsi wa gatandatu umukuru w'igihugu hamwe n'umutambukanyi wiwe barifatanije n'abene gihugu mu bikorwa rusangi aho bariko baregeranya amatafari yo kubaka ibiro vya komine Mwumba. Ivyo biro vya komine Mwumba rero bizoba bigizwe n'ibisata vy'ubugenduzi, ubuyobozi bw'amashure y'intango mu komine hamwe n'abajejwe uburimyi n'ubworozi. Bategekanya ko iyo nyubakwa izoba yinjiwe mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka w'2015. Umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe baciye babandanya ku musozi wa Hayiro mu bikorwa rusangi byo kubaka ishure rya lycée communautaire. Imiryango iba kuri uyo musozi ikabifasha mu guterera amafaranga angana n'igihumbi ku rugo rumwe rumwe. Barangije umunsi wa gatandatu bagendura imirima hamwe n'iyororero ry'inka n'ingurube biri ku musozi wa Rutanga. Reka ndaguhaye perezida wacu ndagushime ngushemeza muvyeyi wacu habwa impundu heza kikwa murongozi mwiza twe turi nyuma. Ku munsi wa Mungu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yagiye kwifatanya n'abakirisu bamwishengero rya Fekabu mu Kiziba muri komine Mwumba. Yabanje kuramutsa ishengero ryose abifuriza na Pasika nziza. Pasika nziza. Basoze bati umuko iki ikiriko. Ndeko Pasika ci imisi iri gusa. Zari zitanu. Nanezerewe cyane. Muri bacanezerewe. Pasika isigura kujabuka. Pasika isigura kurengana. Pasika isigura intsinzi. Kandi umunsi udasanzwe. Umunsi Imana yashatse yuko tubanira ngaha twatunezerwe. Umunsi ngirindwi ijambo ry'Imana tugakora umunsi wejejwe, umunsi mwiza niwe. Bakufujwe kuheza nyuma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ndatangaza. Usomye mu gitabo cy'Imana, ijambo ry'Imana ababisesanguye neza hari n'ijambo na rimwe riri ku isi risumba ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ijambo ryuzuye ububasha n'ubushobozi. Ijambo ry'Imana ryo ryatumye isi ibaho, ijambo ry'Imana ryatumye turemwa. Inyigisho zatanzwe na nyenicubahiro zari zishingiye ku kamaro ko gusenga, akaba yakoresheje ibisomwa byo muri Bibiliya bitandukanye. Reka saba umukozi w'Imana rero mwumve umutwe w'amajambo tugiye gusanga kano kanya. Umutwe w'amajambo avuga ngo ubushobozi buri mu gusenga. Yakobo igice cya 5 kuva ku murongo wa 10 kuja ku murongo wa 17. Reka saba umukozi w'Imana asomere. Yakobo igice cya 5 kuva ku murongo wa 13 kuja ku murongo wa 17. Ubushobozi bwo gusenga muri mwebwe ni habaru harubabaye nasenge namba haroraniwe naririmbe ishimwe muri mwebwe namba harukwaye natume twashinga ntahe bishengero baze kumusengera murabyumva bamusige amavuta ya Elayo mu izina ry'umwami wacu. Kandi ugusenga bufatanije no kwizera kuzokiza umurwayi, umwami azomuvyura. Kandi
ugusenga gusa mu bintu biraza gusenga bandanye mwaturanire ibyaha byanyu musengeranire kugira ngo mukire indwara murabyumva gusengeranira bandanye gusaba k'umugororotsi ugusaba ariko gusenga kugira ikimazi kuri byinshi aho ngaho mu gikorwa cyako Eliya yari umuntu ameze nkatwe Eliya yari umuntu ameze nkatwe asaba yinginga nuko pasiteri yabivuze hano ngo imvura ntigwe imvura imara imyaka 3 n'amezi atandatu mu gihugu yahagaritse imvura bakuriye usuba yasenga kw'izuba rihagarara izuba ryarahagaze yongera gusaba ijuru rirekura imvura ariyongeza sibyo isimetse imirima yayo yongera gusenga asa kw'imurigwa yaguti iragwa hanyuma wahereye dukomere amashimane tukamureye ndashaka yuko umwemera duruka umutima wawe akakanya n'akanya kadasanzwe gafite ijambo ku rindi wumva akamaro ubushobozi buri mu gusenga kino gihe cya pasika subiramo muri mwebwe nihaba hari ubabaye muri mwebwe sibyo muri mwebwe sibyo ababaye ni bangahe tariki ingazi ababaye inyisho mwari bose urushinge mwari bose gusenga urushinge mwari bose mwari gusenga nimba rubabaye muri mwebwe nimba rubabaye nasenga namba haroraniwe naririmba ishimwe abaruraniwe bari hehe tariki ingazi abaruraniwe abaruraniwe kurubwirwa bisigura yuko ibyo ukorakora wumva ko biriko biragenda neza no mu mubiri biragenda neza ururaniwe abaruraniwe bari ingazi muri baruraniwe yose aririmbe ishimwe niba wari musitani no kuririmba utarunaniwe amagaruka atagenda neza uko kuganira neza ko ijambo ry'Imana tubwiye urunaniwe ririmba ishimwe si ngombwa kuza ngaha gusa no gukira ririmba ishimwe bandana muri mwebwe namba hari urwaye nimba hari urwaye natume ko bashinga ntayo bishengero atume ko abakozi b'Imana baze kumusengera bamusiga amavuta ya Elayo bamusiga amavuta mu izina ry'umwami wacu birakenewe yuko naho uburwayi utaraza kwa muganga ibisibura ko aritaja kwa muganga ariko umuganga asumba abandi baganga bose nuhora Imana yacu kuko bari n'abandi baganga basanzwe bari bavuzi basanzwe banze n'abana bigira umukozi w'Imana aze amusenge kuko yamusengera na muganga biramworohera kuko atarongowe na mwebwe asabye umukozi w'Imana muri kurukira umuganga arebye kuvura neza mbere uramuzi neza iyo ugiye kwa muganga wasengewe uretse nawe uri gushira imbere ya muganga atari kukuramo kuba ukize murakumva kubera iki wagiye urwaye ariko bagusenge cyo gushira muganga umubona mu maso ugacukira no gitaro kwijana si so bavuga no gitaro kwijana tukira hari ubushobozi kubona amatwi y'ubuvuzi kubona muganga amaso mu yandi birakiza indwara imaze nayo kuba ahantu mu masengesho n'Imana birakiza indwara wumva ucukira byihuta ugusenga kugwiza ibitezi byo gukira igitezi cya mbere no kuzira Imana icya kabiri ni muganga icya gatatu cya Yesu kandi ugusenga gufatanije no kwizera ugusenga si ukuza gusa gusenga umurwayi niba ugiye gusenga ugenda gusenga maze kwakira yuko ibyo usenga ubisaba Imana yumva kandi byizeye uje gucakira utarabibona umwami azomuvyura reka kuryama gisoro kuryamishwa n'indwara gusa ushobora kuryamishwa n'ibibazo murabizi ibibazo ashobora kuzikira umuntu numva ibibazo mu muryango mu rugo mu mutwe iwawe ushobora kugira imbohe ukazirikwa kuko uvuga ntatuvura n'igihe no kuvahura
ariko gusenga ufatanyije no kwizera kuzogeza mu Rwanda kandi umwami azagusura witege kubyugwa n'uhoraho muri ino minsi kandi asanzwe yarakoze ibyaha azobiharigwa ugusenga ufatanyije no kwizera n'ibyaha nawe ubigize ntacyo bitwara imana iraguharira mu gusenga uharigwa ibyaha wakoze murabyumva ugusenga utuma imana iguharira mwaturanire ibyaha byanyu kwaturanira ibyaha bisigura iki n'ibintu bisigura yuko harimo urukundo umuntu udakunda numubwira y'ibyo biri wamukoreye ariko abantu bakuru tuza mu gihe cyo kureba ukuri no kubikuriranira ntushobora kwatura ibyo wakoreye umuntu utamukunda ariko inama zose babyutse gusenga bigenda bikurikirana kuza naho n'ibyo tubabwiye mugenzi wawe biri wamukoreye ukora ubuyobozi n'ubushobozi bwo gusenga bituma abantu baturanira ibyaha musengeranire kugira ngo mukire indwara musengeranire nashaka kuvuga neza yuko isengesho ryawe rirangiza sibyo isengesho rya pasiteri hano rirangiza isengesho ryanjye rero riramukiza nashaka kuvuga neza yuko yobu bagiye kumuraba abantu kumwirura yararwaye iyo twese mugabo yobu nawe yararwaye atakiva hasi ntako kwisengera we nyene yasengeye abaje kumuraba murumva ni gusengera abaje kumuraba yibagiye vyatumye imana amasengesho yiwe arengera aho yasengeye acagaruka kuri we acaramukiza amusubiza byose nshaka kuvuga neza yuko ubutunzi bwawe ushobora kuva gusengera abandi imana ikaruka gusengera abandi bijyo kasete akaba ari wewe ututambura kubipakurura si gusengera icyo cyo gusengera rero bihambaye cyane ntimwisengere gusa sengera abandi kuko nasengera abandi urukundo rukomeye cyane muzo wese abandi haba imana cyo yiryohera n'ubwo ijambo ry'imana igira ifuzo rya mbere tugira ngo dukundishe umutima wacu wose dukunda imana n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu hamwe n'iki n'inkomezi zacu zose amakani uco tugira gute dukunde bagenzi bacu nuko twikunda niwasenga mugenzi wawe uzoba umukunze nk'uko nawe wikunda ibyo byashimira imana yishimisha kuko guca niko urasengera uwundi imana ishobora kumukunda cyane ukabona ko arwaye ukabona ko ashonje ukabona ko afite ibibazo kumusengera imana nezwa kuko wamaze kuva muri rya bwirizwa rya mbere ryo gusengera abandi ryo gukunda abandi muri icyo gihe rero nawe uca wiyumva ugusaba k'umugororotsi kugira ikimaze kuri byinshi ugusaba k'umugororotsi kubera ko ingaha ugusaba k'umugororotsi umugororotsi ugusenga uko wishakiye ubanza kwitegura bisigura no gusubira umunsi w'indwi umunsi wejeje sibyo utegeza kwiyeza nawe imbere y'Imana murabyumva ukwiyeza rero ari kwiyeza ku mubiri no kwiyeza ku mutima amakorale atandukanye yararirimbye Musi wa mbere igenekerezo rya 13 ndamukiza 2015 Nyinicubahiro Petero Nkurunziza yarabonanye na mugenzi we Paul Kagame perezida w'u Rwanda i Butare.
Gervasi yabayeho umuvugizi w'umukuru w'igihugu araducira ku mayange ivyavuye muri uwo muonano. Bavuganye rero na cyane cyane ikibazo cerekeye umutekano aho basanga hagati y'u Burundi n'u Rwanda atangorane zihari z'umutekano na kare musanze mubizi yuko mu minsi iheze nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yagize inama n'abashinzwe umutekano mu gihugu baramwemerera neza yuko atangorane babona hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ivyo rero navyo babishimangiye abo bategetse ko ari babiri. Hakindi bavuganye nuko nkuko mubizi hari abarundi batari bake baheruka guhungira mu gihugu cy'u Rwanda bavuga yuko umutekano wabo woba utifashe neza naco nyene bakigarutseko baravugana ingene ico kibazo cotorega umuti kugira ngo abo bene wacu abarundi bagiye mu Rwanda batahe mu gihugu ciwabo baze kwitaba ibikorwa by'amatora nkuko abarundi bose ivyo bikorwa tuvyiteze. Mu vyerekeye umutekano rero muri rusangi bavuganye kandi murasanzwe muzi yuko Burundi buri mu mashirahamwe atari make ishirahamwe ry'ibihugu byo mu aka karere k'ibiyaga binini CPGR hamwe na ryashirahamwe mpuzamakungu hirukiyemo ibihugu bishika 12 biri muri aka karere nyene CIRGL hamwe rero na n'ishirahamwe rya Afrika yo mu buseruko aho basanze atangorane zihari imigambi mikuru cyane cyane byo by'umutekano nyene ivyiterambere byose vyifashe neza baheraheje basanga ingendo nkiza n'ingendo zikenewe nyene cyubahiro umukuru w'igihugu rero akaba yifuza yuko mu minsi iza nyene cyubahiro umukuru w'u Rwanda nawe azoshobora gusimbira mu Burundi nko mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi azoba ari hafi muri aka karere kugira ngo bongere bashimangire ibi bibazo bongere babitereranire ko ivyiyumviro. Bakunzi b'ikiganiro ku kivi aha niho turangije kino kiganiro cuno musi. Doriane Muzezero na Neri Mugisha twagitunganije turabashimiye cyane ko mwaduteze yompi. Imana ihezagira Uburundi bwacu.